You don't need to be big to get started, but you need to get started to be big. I would start a new sewing workshop in my neighborhood. Painful trials and the moment of doubt that have shaped me into the best version of myself. Why do you exist? Which means the purpose of your life. My goal is not only change my life, but also to lift others up. I teach people how to use a mobile phone. On my channel, I teach people how to use their smartphone. BATORE is benefits for my community and my country. I'm going to explain what I will use in $100. My full teachings, I teach how was Israel from the beginning. My dream is to share my passion on YouTube, to touch hearts. If you give me $100, I will prove. I want gospel song poems in. I will buy some small to establish a center that teaches how to. This competition becomes a good opportunity for me because if I get the $100, it will be easy for me to buy some. If I win, I will use this opportunity to help children in my community. Abamubona n'abakandida bariko barahiganisha imigambi yabo. Barasaba yuko mwobatora na cane cane mugatora ivyiyumviro. Umuntu wumvise yuko afise ivyiyumviro vyiza vyomufasha kwiteza imbere, eka mbere bigatuma ateza imbere n'abandi, uyo muntu uwo mutora. Barafise inimero bariko, uriko uraraba video uraheza ukazibona, hanyuma ugatora inimero. Utoye inimero rero uca wandika muri commentaire ukavuga uti ntoye iyi nimero kubera voilà, ugaca uvuga igituma uyitoye. Uyo muntu arakwensipiye, uyo muntu avuze ibintu bigushimishije, uyo muntu umutoye kubera iki? Kuko uvuze ngo ntoye inimero iyi gusa, iryo jwi ntiturifata nk'ijwi rikwiye. Utoye umuntu uba ufise impamvu umutoye. Nawe nyene abonye iyo komantere akabona igituma wamutoye, ivyo biraheza bikamwubaka, bikamufasha kubandanya yitunganya kugira ngo akore ibisumba. Igituma tubahimiriza cane kugira ngo mufashe aba bajene uru rugamba rwo kubatora ni kubera iki? Nivyo aya mahera amadolari 100 n'amahera make cane, mugabo bobo n'imigambi yabo barabona yuko ayo mahera yogira ico afashije kugira ngo batere iyindi ntambwe mu buzima. Ukumviriza ivyiyumviro vyabo hanyuma ugatora iciyumviro kigushitse, umenye yuko ico gikorwa woba ukoze coba ari igikorwa kinini cane, kuko gishobora guhindura ubuzima bw'umujene muri aba bari ngaha. Nagomba ndabibutse rero intumbero nyamukuru zibiri zatumye dutunganya mwene ibi bikorwa. Twaza twarazibabwiye, ariko ni vyiza yuko twibukanya. Ubwa mbere twifuza yuko uru rubuga rukura, rugasahiriza canke rugafasha ba bantu baba bafise ibibazo bitandukanye, bamwe bantaho nikora, bamwe bigorana yuko bashobora kwivuza kubera batagira uburyo, bababwiye yuko bivuriza ku mamiliyoni bigaca bigorana,
bagaca bavundira ngaho bakabandanya basinzikara kubera bivuye ku bukene bafise. Intumbero ya kabiri ari nayo dusa n'abatanguye niyo gufasha ugwaruka, niyo gufasha abo bantu bafise ivyiyumviro vyiza mugabo bikeneye uburyo bukeya. Abo nabo nibo benshi cane. Aha rero tuvuga duti twifuza yuko uru rubuga rukora ico gikorwa. Twaza twarabibabwiye, ubu rero twagomvye yuko amajambo twavuze aja mu ngiro. Rero turabasavye vy'umwihariko mugende kuri YouTube mwandike hidden authenticity, hanyuma mugire subscribe, mugire jeme, mufyonde no kuri kakazogera, mwumvirize ivyiyumviro vy'iyi mikangara. Mu gusozera turabasavye ngo ntimutore mukoresheje ikimenyane, ahubwo mutore mwumvise yuko uwo mukandida afise ivyiyumviro bibanyuze. Murumva rero yuko bikwiye yuko twofashanya twese kugira ngo uru rubuga rutere imbere maze dushobore gushika kw'iryo hangiro twavuze. Iyi rero ni intango, ni imponjo, nivyo umuhini mushasha wamutera amabavu, ariko turizeye yuko bizogenda neza. Turizeye yuko ugwaruka rugiye kuharonkera akaryo keza kugira ngo batangure nabo kubaka indoto zabo. Twahereye ku bakoresha ama YouTube canke aba YouTuber, ihiganwa rikurikira rizoba ryuguruye kuri bose. Murumva yuko abatari aba YouTuber nabo ba YouTuber nyene bose bazojamwo mu guhiganisha imigambi. Eka mbere ubishoboye yoshigikira ibi bikorwa kugira ngo ibi bikorwa vyiza vy'isuku kandi vyagutse. Formule ni ya yindi ya Zig Ziglar ivuga ngo niwafasha abantu benshi kugira ngo bashobore gushika ku vyo bifuza, mu nyuma nawe uzoshika ku vyo wifuza. Twarabwiye yuko twashimye yuko urwo rubuga ruja mu Congereza canke rucako ibintu biri mu Congereza. Kubera iki? Kubera twavuze yuko Icongereza ari ururimi rukoreshwa n'abantu benshi ku isi. Turavuga duti ivyo dukora hamwe tubikoze neza vyokumvirizwa n'abantu benshi, bigatuma dushobora gushika kuri ya mahangiro twiha. Baravuga mu Congereza, hanyuma n'umuntu atumva Icongereza akabona ivyo bagomvye kuvuga kuko baca bavyandika no mu Kirundi. Nuko rero Imana yo mwijuru nibahezagire. Ahasigaye rero twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.